Bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu, nimugira amahoro ya Kristo. Aka ni kakanya ko kuzirikanira hamwe ijambo ry'Imana ryo kuri uyu munsi wa kane, turi mu ndwi ya 15 yo mu gihe gisanzwe mu myaka igaburikana kabiri. Mu nkuru nziza Yezu ati nimuze mwebwe mwese murushe kandi muremerewe nzobaruhurira. Ngaho twakuye ibisomwa vyeranda vy'uno munsi. Igisoma ca mbere cavuye mu gitabo c'umuhanuzi Izaya, kibani ca 26, umurongo w'indwi gushika ku 9, umurongo wa 12 no kuva ku murongo wa 16 gushika kwa 19. Izaburi ni y'ijana na rimwe. Nayo inkuru nziza ni yashikirijwe na Yohana igabane ca 11, umurongo wa 28 gushika kwa 30. Dutega amatwi umukama Imana atuyagire ijambo ryiwe. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Izaya. Inzira y'intungane iragororotse, niwe uringaniza inzira y'intungane. Mu nzira y'ingingo zawe niwe twama twizigira Mukama. Izina ryawe n'icibukirizo cawe nivyo imitima yacu ihahamiye. Umutima wanje uraguhurumbira ijoro ryose, ubwenge bwanje burakurondera kuva mu gitondo kare. Iyo ingingo zawe ziserutse kw'isi, abari kw'isi baca bamenya ubutungane. Mukama, nutugabira amahoro, kuko uhora utugirira ibikwiranye n'ibikorwa vyacu. Mukama, mu magorwa niho tukurondera, amahano uduha niyo adutera amaganya. Umugore akuriwe igihe cyo kuvyara gishitse araribwa agatakishwa n'ibise vyiwe. Uko niko tumeze natwe imbere yawe Mukama. Twari dukuriwe turaribwa, ariko twabaye nk'abavyaye umuyaga gusa. Nta rukiza twazaniye isi, nta muntu yavutse ku isi. Abari bapfuye bazosubira kuba bazima, imivyimba y'abantu izozuka. Nimwikangure, nimuvyine, mwebwe mwari mwaryamye mu mukungugu, kuko ikime cawe kimeze nk'igitonda ku vyatsi. No mu gihugu c'urupfu ubuzima buzosubira kuboneka. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Umukama ari mwijuru yarakebutse arunama arabisi. Umukama ari mwijuru yarakebutse arunama arabisi. Ariko wewe Mukama uzohangama imyaka yose, bazokwama bakwibuka imyaka n'imyaka. Haguruka, girira imbabazi Siyoni, kuko igihe cyo kwigirira ikigongwe gishitse. Abasavyi bawe barahurumbira amabuye yayubatse, maze ngo babone ingene yasenyutse, baravyura ikigongwe. Umukama ari mwijuru yarakebutse arunama arabisi. Ibihugu vyose bizotinya izina ry'Umukama, abami bo kw'isi bubaha inganji yiwe. Igihe Umukama azosubira kubaka Siyoni, igihe bazomubona mu nganji yiwe, igihe azokumviriza igisabisho c'abarushwa, ntanegure ico bamusavye. Umukama ari mwijuru yarakebutse arunama arabisi. Bazohava bavyandikire urwaruka rw'imyaka izoza, kandi igihugu gishasha kininahaze Imana kiti Umukama yarakebutse arunama ararabisi, ari mwijuru no mu gisagara ciwe, ngo abashe gutega amatwi amaganya y'imbohe, kandi arokore abagana urupfu. Umukama ari mwijuru yarakebutse arunama arabisi. Ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko yashikirijwe na Matayo. Muri irya minsi Yezu yavuze aya majambo ati nimuze mwebwe mwese murushe kandi muremerewe nzobaruhurira. Nimwemere inganji yanje mukunde n'ivyo nigisha, kuko ndi umwitonzi kandi nkicisha bugufi bivuye ku mutima, niho muzoronkera koyoko k'imitima yanyu. Nivyo kuri inganji yanje ntiremereye, navyo ivyo nzobashinga ntibizobavuna. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bavukanye muryango w'Imana, ubuzima bwa hano ku isi bwibonekeza nk'urukurikirane w'ibihe hamwe n'ibintu biza birisubiriza. Hari ibihe vy'umunezero, hakaba n'ibihe vy'umubabaro, mbere rimwe na rimwe bikaza arakarandura mutima. Hari benshi barushe ku mutima no ku mubiri,
mbere basigaye bipfuza ubwobanura bakaruhebura. Hari ibibazo vyo mu miryango, umuhungu runaka canke umukobwa runaka yagize Imana akaronka uwumushima ngo bubakane, ariko ubu ari induru gusa. Iyo badashize mu mashi ari mu migere, ikofe rigakugwa n'umugere, igitutsi kigakugwa n'igisate. Hari abavyeyi ubu basigaye bicuza icatumye bavyara, ariko kandi hari n'abana bicuza icatumye bavuka. Kaza wumva umuvyeyi abwiye umwana ati ndayagutwaye yituma ikoroka. Ubu uguranye umuntu urutwawe ukaburana n'ubugenzi. Hari ubukene bwokora amakara bugata, ubukene buzura inzara, umuntu akama ariko yiyumvira ukuntu azobaho, akama mu guteka imitwe itigerisha. Haraho ikigoyi cigira ndanse, inzara ikagira umusore umusega, ikagira inkumi inkungu. Hari ukubura akazi kuri benshi, aho basigaye bibaza icatumye bamara imyaka n'imyaniko biga amashure bakakibura, gushika naho bicuza icatumye bata uwo mwanya wose bariko bariga. Hari aho umuntu agwaza mitende akabura, akagira kubura amagara, agahekako n'utwiwe twose bigacika urudubi. Hari abavyeyi bagize Imana baragwira, bararondoka, ariko ubu atana akana kamena inkono bafise mu nzu, hamwe n'ikirohe c'amazi basigaye bacipfuza. Hari injyane mu bose rimwe, gushika aho usanga no kwica n'abicanye. Hari urwanko, indwano aha na hariya, imishamirano, ishari, inzigo, akarenganyo, umuntu agapfungwa yagirizwa kwica atano rukwavu arigera niga. Ugasanga yagirizwa gusesa amaraso atani inkoka arabaga. Hari uguhemukirwa n'ibindi vyinshi. Uwo mwasangiye akaba ari wakwihinduka. Ubu haruzuye kandi abatamba ku muvyimba abandi. Warema ntiwimbure bakagukwiza akagari kuri kinebwe, canke utazi ukuntu bafumbira. Wanyerera ukagirizwa ko wamugenda utaraba hasi. Wagira isanganya akazu kawe kagasha, ukagirizwa ko washoboye kubaka inzu rurangiza, ariko ukabura ubwenge bwo gukatisha uruzi ngo ruzogufashe kuzimya igihe yafashwe. Hari kandi abihweza kahise kabo bakumva umengo bo kwiyahura kuko kuzuyemwo ibiteye agahinda, bagaheza bakibuka ibikomere bahakuye, inkovu zigatangura kubarya, bakumva umengo ziranyatswe. Hejuru y'ivyo vyose bavukanye, hari urupfu ruza ruhuhura ivyahuha, rugasongera isibe. Abantu rero bararushe mu buryo butandukanye. Urashobora kurima ukarimarima, kivyunyura nuko usanga twabaye banyamwigendako, tugatara munda tukisanga twataruye ibiboze, rimwe na rimwe tugasanga twavyaye umuyaga, nkuko twumvise Izaya bivuga mu gisomwa ca mbere. Muri ivyo vyose biduhanamiye, Yezu ntashaka ko twota wakuba ngo dutumutwe, adutumirira kugenda tumusanga, tugumana uwo mwizero k'ubuzima bushoboka. Nihari vumere ati nimuze mwebwe mwese murushe kandi muremerewe nzobaruhurira. Yezu adusaba kumugana uko tumeze kose, mu kuri no mu rukundo, mu bukene bwacu, mu magogwa yacu no mu mwizero wacu, ko tuza gutaha turemurutse. Dutahure neza bavukanyi, Yezu ntiyigera afata na rimwe minenegwe biduhanamiye. Ntafata ko twoba twiririsha nk'abaraho, ngo afate ko ingorane zacu zoba ari izo mu kirere. Arazi neza yo tugowe, nico gituma atifuza kutureka ngo turugwane twenyene. Erega gateruwe na benshi kararemuruka. Akaruhuko nakoyoko Yezu atwemerera si ukubaho mu munyengo uzira ububabare n'ibibazo, kuko umugabo n'ibibazo biragenda na biramana, ariko atwemerera akoyoko k'imitima yacu. Erega umutima uri n'ingoga, ariko umubiri ni nta magara, nkuko dushobora kuvyisomera kwa Matayo 26:41. Yezu ntadusiga inkore ku maso ko vya bibazo bica biyonga canke bigashira nk'ifu y'imijira mbaye abaraho habanamba. Atwemerera ari amahoro atari amahorerane, ya mahoro y'umutima ahereza abo bose bamwakira nk'umwami n'umukiza wabo, agaheza akabaha inguvu zo kubandanya bahangana n'ibigeragezo
bakirinda gucika intege. Mu yandi majambo, akaruhuko Yezu yemerera abiwe n'umuco wa mutima mweranda uheza ugafasha kubona neza ivyo ari vyo, cane cane kubona ko tutari twenyene muri izo ntambara za buno buzima. None bavukanye twifata gute mu bibazo by'ubuzima bwa none? Naho ducika intege, naho uba amakate ndambarare canke ugatana n'akabando, woba wigora ukaba amakabando nandare maze abandi bakagira aho bagufashirije. Mu bikugora wirukirande abapfumu canke ushira umwizero wawe mu Mana. Naho wugara umutima hakugururira Yezu ukibagira ko uhisha ubwari nyoko ntiwarame. Umutwaro n'umuzigo Yezu aduhamagarira kwikorera si ugusongera isibe, ahubwo n'uburyo bushasha bwo kwikorera imisaraba yacu, uburyo bushasha bwo kuba mwabuno buzima. Muri Yezu ivyahora ari umuzigo bicika ikiraro gituma ubuzima bubandanya, ubuzima bugasubira kugira akanovera, igiti kigakurira mu menyo y'ababaji, atari uko vya bibazo na ya mihangayiko vyaheze, ariko kubera urukundo rwa Kristu ruheza rugashigikira bihebuye n'abageze kure. Erega kuba kumwe na Yezu ntibikura ibigeragezo, ariko biduha inguvu zo guhangana navyo kandi tugatsinda. No musira w'umuvukanyi ushobora kuba ucotse birengeye inguvu n'ukwemera kwawe. Ushobora kuba warakomerekejwe n'akahise ukaba utazi yo bwira ugeze canke aho buza guca ugeze. Ntiwizibirire ko nk'akanyamugegena, gana Yezu arakuruhurira. Muze tumusabe inema yo kwicisha bugufi hamwe n'umwizero utayigayega kugira ngo dushobore guhangana n'ibibazo vya buno buzima. Twisabire kuba abakira imitwaro ya bene wacu baruhijwe, tubabera umugisha kubabera umuzigo. Tuzoheza natwe turuhukire muri iyo Mana idukunda vyahebuje, tuzotorane ubuzima buzokurikira. Amen. Mwari kumwe na Patiri Sadite Kenemana wo muri Diocese ya Ngozi. Muhorane Imana.